mu Kirundi baravuga bati akanyoni katagurutse ntikamenya ubwezi. Hanyuma Imana yaradufashije turava ngaho iwacu mugabo tutataye. Hanyuma turagira abagenzi bitwagira abansi. Muri abo rero bakaba baje abatari bake benshi ibihumbi n'ibihumbi, bakaba bariko bararorera ibi biriko birabe ngaha bababona. Tukaba twibaza yuko ivyuma biriko birakora neza. Umwe wese yaragerageje kuva ku bana bari mu mashuri matoya arabakora imikate, umuntu agatanga ifaranga icyo ashoboye. Hariho n'abandi bafashije cyane bagatanga ubwenge, bagaterera ubwenge. Nk'ibi bitaro byarafashe imyaka 2 abahinga bacapa kugira ngo babicape bavyegeranye, bisunze umugambi w'iki kigo wuko ikirema umuntu cyose coba kihegereye kikashikira ifatwa neza mu rufasoni, utaravye ngo uyu n'umukene canke uyu n'umutunzi, bose icaco cyose bagafatwa nk'umwana nk'abana b'Imana mu rufasoni, mu buntu n'iteka ntangere. Abo rero benshi bariko baratwumviriza, abandi nabo bari ngaha ni ibihumbi n'ibihumbi, n'ahandi bitware kuba kuvyishoboza twese. Nagira ngo abari muri board ya organisation bari impande yanyu, hariho umufasoni ari mushinga ntahe Rishi Narang atwara iyi komite ari ngaho, hakaba Anne Perez. Nagira ndabasaba mwese muhaguruke munkundire nyene icubahiro mukuru w'igihugu. Anne Perez akaba afise imyaka 83, amaze kuza ngaha 15, yazananye n'umuhungu wiwe ari ngaho, akaba yaratwaye iyo administration imyaka 10. Akaba hariho Sharon Jacob, akaba yazananye n'umwana wiwe, umushinga ntawe wundi yashoboye kuza ngaha, tubashimire murakoze cyane. Akaba Dennis hano atwaye kaminuza ikomeye cyane New York, akaba ari muri administration yacu. Jewe ngira ngo nabo abashoboye gushika ngaha, abatashoboye gushika ngaha twese turi 17, hanyuma bakaba babashokiye. Iyo atababo nituba turi ngaha, barakoze ibishoboka byose kugira ngo turonke amafaranga yo kugira ngo twubake ibi bitaro. Kenshi mu Gifaransa baravuga bati charité bien ordonnée commence par soi, ariko twebwe reka duhere kubadufashije. Nta muntu wenyene ashobora kuba ari ngaho atagira umubanyi, atagira ubundi. Nagira ngo nongere nshimire umuryango wanje ndibari ngaha. Umufasoni wanje yatwaye iki kigo ari directeur medical imyaka 4, hanyuma akaba yifuje kuza ngaha mugabo ari kumwe n'abana. Abo bana n'umufasoni wanje Catherine, n'umwana wanje Charlie, umukobwa umuhungu afise imyaka 4, umukobwa afise imyaka 17, amezi 17. Murumva yuko ahagaha hano hari mwanya cyane rwose, navuye nibagira, ariko Imana yarantabaye Imana yarantabaye ndubaka. Nyuma ngira ngo bazoshika ngaha bakaba bashobora kumurusha bati bandanya, ahubwo barazi akamaro k'ivyo turiko turakora ngaha. Nabo nyene ndabashimiye cyane bimwe byo ku mutima, kuko iyo bagira bateka sinari kuza ndashaka ko sambura urugo. Hanyuma nyene icubahiro mukuru w'igihugu, nkuko babivuze, kuva igihe twatangura kuza ngaha 2005 twasanze ingorane nyinshi cyane rwose. Hanyuma zari ingorane zijanye n'amagara y'abantu make n'ibindi byinshi murabizi igihugu caciyemo. Bamwe barashobora kugira bati biragoye reka mpunge, nkuko mubizi mpunge gwaha yakimaje maguru. Hanyuma bamwe twaragiye turasubira inyuma tugira tuti none umuntu yoterera iki. Turegera leta y'u Burundi turabiganira, ivyo twabonye mu banyagihugu nivyo twayaze,
hanyuma baradufata mu mugongo bati ahubwo ico mushoboye cyose karibu. Ibikorwa ngaha rero byose byahereye ku magara y'abantu, tugira tuti reka mudufate mu mugongo, turatangura tugera kuva ico gihe gushika muri uyu munsi turiko ingorane twaciyemo nyinshi, ariko ubu izo ngorane murabona yuko iyo hari shaka hari umutima atakidashoboka. Benshi bati hari ubukene, ibi nivyokorwa ni binini, ariko nguko mwama muriko murabivuga, ubukene bubi cyane ni ubukene bw'umutima, ubukene bubi cyane ni ubukene bw'umutwe muto. Ivyo rero turi kumwe na bose bari ngaha twarabigiyemo tukayaga, ikiyago caha nico catumye dushika kuri aho tugeze. Turafatana mu mugongo n'abatari bake, mbere n'icyubahiro mukuru w'igihugu, abantu benshi batari baba ngaha muri micungararo bari bazinanye ukundi kudateje imbere. Benshi rero bahuriye ngaha ku kivi, bagahurira ngaha kwa muganga, bakabona ingene bakigwa barayaga, ku buryo abatari bake bacitse inshuti cyane gose. Hariho abavize ruguru za Vyanda ntibaza bari ngaho ahepfo ku mugara za Rumonge, hariho bose nabo ntibamenyanye. Iyo bahuriye ngaha bamwe hariho ngaha amatemunyaje menshi bagira bati nitwari tuzi kugira ko twohuye ngaho twica turicana, ariko baragwana mu munda. Ni bene Burundi, ni ntore, ni gitangaza. Aha byinshi twokwirirwa ngaha turiko turabivuga, ariko ni ibintu biteye iteka cyane. Mwaciye ku mashuri ugwaruka ruri ngaha Kigutu International Academy, hariyo amashuri atari make. Ivyo byose tukagira tuti nta wovura ingwara gusa kubera umuntu yaje avuga ati mfise ubushuhe nukuraba icabiteye, hanyuma tutireka tuje mu mashuri, kuko y'abantu bafise amagara mu mutwe bakongera bakagira amagara mu mubiri, niho bagwanya n'izindi ngwara ntibashobore kuza kwa muganga, bakabandanya bimvira ingena batera imbere, bagateza igihugu cabibarutse na Afrika, bakaja mu makungu bakaramutswa ubuntu, iterambere n'urukundo. Nagira rero ndabashimire cyane, nta majambo menshi no bicisha, anga twaje kunezerwa, bimwe bivuye ku mutima. Abantu bose badufashije kugira ngo dushike ngaha, abantu bose bagiye baradusengera kugira ngo tugire amagara, tugire amahoro. Abantu bose batari bazi Burundi bakaba babuzi ko ari Burundi bw'amahoro, ari Burundi bw'iterambere, rufise abanyagihugu bashobora kwiteza imbere. Iyo mu gihe bafise kibagira mu mugongo, namwe murabafata mu mugongo, namwe murabashimira. Nagira ndabashimire cyane, bimwe bivuye ku mutima.